Bibe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV, n'umwanya w'amakuru agezeko ariko aragarukako cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Hari amakuru yihutirwa cane arabana n'umutekano tugira ngo tubashikirize. Ubwoba ni bwinshi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ugukorana kwa hafi k'umuharima 23 General Godefroid Niyombare, Red Tabara ndetse n'indi mirwi irwanya leta ya Gitega, aho kuri ubu ngubu ngo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko mu gihe nyine ariko aritegurira amatora y'umwaka wa 2027 ko ibintu bishobora kumukomerana cane. Ni gihe umuhari Red Tabara watangaza yuko Ndayishimiye batatuma yongera gukora amatora arimwo ibinyoma ahamba demokarasi y'u Burundi. Ibintu vyabandanije gukomera cane. Ndayishimiye arafise ubwoba yuko mwanya n'umwanya ashobora guterwa kandi yaramuka atewe ubutegetsi bwiwe bukavako. Hari amakuru menshi twajije kumenya yuko ugene Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yaciye yongera imikoranire hagati yiwe na leta ya Kongo kugira ngo Kongo nyine nayo imufashe ukurwanya iyo mirwi igira ngo imutere. Nimugenda Ndayishimiye bivugwa yuko yoba yaritaye kuri Songoye ko kuba yararungitse ingabo z'u Burundi muri RDC byo bigiye gusambura ubutegetsi bwiwe. Hari amakuru menshi twajeje kumenya yuko 23 bafatanije n'imirwi irwanya leta ya Gitega baba bagira ngo bakore ibitero ku Burundi kandi bakure ko ubutegetsi buriho nk'uko amakuru abandanya abivuga. Hagize iminsi yaravugwa imikoranire ya hafi iri hagati ya General Godefroid Niyombare wagerageje guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bwa Petero Nkurunziza ndetse na 23 aho bariko baritegurira gukura ko ubutegetsi bwa Gitega bavuga yuko ari intwaro mbi yapfukamye mu abarundi mu nda, ndetse iyo ntwaro nyine ikaba ituma abarundi babayeho nabi muri kino gihe. Intwaro ngo yoba iriko iranategura nayo nyine intambara ku gihugu cibanye cy'u Rwanda bivanye nuko iyo ntwaro bivugwa yuko ikorana namwe mu basize bakozeho nyabwoko mu Rwanda mu mwaka wa 1994. N'amakuru menshi tubazaniye ajanye n'ubwoba buri kuri Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye nuko ariko arikanga ibitero nawe nyine akaba ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo yihutishe umugambi wiwe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi wo kugira ngo batere igihugu cibanye cy'u Rwanda, gutyo ngo babe bitanze abashaka gutera u Burundi ngo bakure ko ubutegetsi buriho. Vyose reka tugende turabigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye, aho inyuma nyine yaho abarwanyi ba 23 bakuye abasirikare babo mu gisagara ca Uvira muri Nzero guheze, aho igisagara bari bamaze ukwezi bagifashe hamwe no kuva mu kiyaga ca Rusizi ubwa vuba. Igisirikare c'u Burundi coho casubiriye kurungika abasirikare benshi muri Sud Kivu baciye muri Tanganyika. Imvo y'abo basirikare no kugira ngo bafatanye na Perezida Félix Antoine Tshisekedi ndetse n'igisirikare ciwe gusubiza imirwi igizwe na 23 Red Tabara, bivugwa yuko iri gufashwa na General Godefroid Niyombare baba bariko barafata icyerekezo berekeza gusambura ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bivugwa yuko ubwo butegetsi bwa CNDD FDD bumaze imyaka irenga 20 bupfukamye ku gakanu abarundi. Byose nyine reka tugende turabica irya nino muri ano makuru twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe banzo fyonde ko kugira ngo igihe cyose uronse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kinshasa na Gitega vyerekanye ubumwe bwavyo mu vya gisirikare mu guhangana na 23 ndetse n'abavuga yuko bayifasha kugira ngo basubizeyo n'ibitero vyoba bigira ngo bishike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bujumbura kuwa 27 Rusama mwaka wa 2026 mu gihe umutekano bandanya guhungabana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haravugwa intambara idahera hamwe n'imirwi myinshi yitwaje ibirwanisho. Ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega bwasubiriye kwemeza ubufatanye bwayo mu by'umutekano. Leta ya Gitega irafasha
leta ya Kongo kugira ngo birukane iyo mirwi yitwaje intwaro ngo yoba igira ngo ihungabanye umutekano no mu Burundi nk'uko ngo yoma yabikoze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ku ruhande rw'u Burundi ngo barajwe inshinga n'umutekano ushobora kuba mukeya mu gihe himirije amatora. Ni mu gihe bivugwa yuko General Godefroid Niyombare yoba akorana na M23 ndetse na Red Tabara n'indi mirwi irwanya leta y'u Burundi, aho kuri ubu ngubu ngo baba barashize hamwe kugira ngo bakure ko ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe bivugwa yuko ngo amatora akorwa mu gihugu cy'u Burundi atabarimwo demokarasi, buryo ngo ntibazabandanya kurorera abarundi ndetse n'igihugu cigwa mu manga. Cegera ca mbere c'umushikiranganje wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ajejwe kwivuna abansi Gayi Kabombo Muwadi Mvita yaragendeye igihugu c'u Burundi inyuma y'urugendo yagize Uvira, igisagara gikomeye co muri Sud Kivu kiri hafi ya Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi nyine usanzwe urimwo n'ivyicaro by'ingenzi za leta, by'inzego za leta hamwe n'ibisata vy'amashirahamwe mpuzamakungu ONU. Urwo rugendo ruri mu ntumbero yo gukomeza amasezerano yo gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri mu guhangana n'ikibazo c'umutekano kiri mu karere, cane cane ikibazo gishobora kwadukira leta ya Gitega ndetse na leta ya Kinshasa, harimwo uguhasha imirwi y'abaroberi yoba irwanya leta ya Gitega ndetse n'irwanya leta ya Kinshasa, ndetse no kurinda ukugene mu Burundi hatasubira ngo kuba imvururu bivanye n'uko leta ya Gitega ngo yoba yarahambye demokarasi nk'uko iyo mirwi y'abaroberi bivugwa yuko kuri ubu ngubu ishigikiwe na General Godefroid Niyombare ibitangaza. Inyuma yo guca Uvira mu rugendo rwiwe rwo gusuzuma ibijanye n'umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cegera ca mbere c'umushikiranganje wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ajejwe kwivuna abansi hamwe n'abahoze ari abarwanyi Gayi Kabondo yabandanije urugendo rwiwe rw'akazi i Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi. Yashitse kuwa mbere ku mugoroba, kuwa kabiri kuwa 26 Rusama yakirwa na mugenzi we w'u Burundi umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi Mary Chantal Nijimbere mu birori byaranzwe n'indamutso za gisirikare. Ibiganiro vyo mwibanga hamwe no gufashanya mu vya gisirikare. Ashitse i Bujumbura, izo mpande zibiri zagiranye ibiganiro mu mwiherero bishimikiye ku mutekano wo kumbebe, ingorane z'umutekano mu karere hamwe no gukomeza uburyo bwo gufashanya hagati ya Kinshasa na Gitega mu vya gisirikare. Ibikorwa vy'ubuhinga vyahuje abahinga b'ibihugu vyompi vyerekeye gusuzuma aho gufashanya hagati y'ivyo bihugu bigeze hamwe no kwihutisha ishirwa mu ngiro ry'amasezerano yo kwivuna abansi vyashizweko umukono w'igenekerezo rya 6 Ntwarante umwaka wa 2023 hagati y'ivyo bihugu bibanye. Uwo mubonano uri mu mugambi w'abakuru b'ibihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Evariste Ndayishimiye batazira neva wo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bisangiye imbebe zo ku butaka no mu kiyaga, ugushigikirana mu vya gisirikare no gushimira. Mu majambo yashikirije uwo mutegetsi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarashimye ku izina rya leta ya Kinshasa uruhara rw'u Burundi mu bikorwa vya gisirikare biriko birabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yarashimye kandi ubutwari bw'abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba muri Kongo. Yashimangiye ko bikenewe gukomeza no kwihutisha ishirwa mu ngiro ry'amasezerano yo gufashanya mu vya gisirikare hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ku ruhande rwiwe mushikiranganje ajejwe kwivuna abansi mu gihugu c'u Burundi Mary Chantal Nijimbere yashimye ko gufashanya, avuga ko ari ingirakamaro mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bihanze impande zompi hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko u Burundi burikanga yuko M23 igiye ko iriko ishaka gufatanya n'imirwi irwanya leta y'u Burundi gukura ku butegetsi bwa Gitega, mu gihe leta ya Kinshasa nayo nyine ivuga yuko M23 yoba iriko irafashanya na General Godefroid Niyombare ndetse n'imirwi irwanya leta ya Gitega mu gukura ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Inyuma y'iyo nama impande zose zaremeje icyegeranyo c'ibikorwa vyakozwe n'abahinga bo mu kiringo c'amasaha 48 imbere yuko bashira umukono ku itangazo rya bose. Kugendera bakomeretse no guca
muri CIRGL. Urwo rugendo rw'icegera ca mbere c'umushikiranganji wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwanaranzwe kandi no kugendera abasirikare ba Kongo bakomerekeye ku rugamba bakaba barwariye i Bujumbura. Ivyo vyabonetse nk'ikimenyetso c'ubumwe no gushigikirana mu izina ry'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Ndayishimiye hamwe na leta ya RDC nyine. Yari yagendeye kandi icicaro c'inama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga binini CIRGL, aho yagiranye umubonano n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo nama Dogiteri Mubita Ruwaberwa ku bijanye n'itegurwa ry'inama z'akarere zizokurikira zo mu karere hamwe n'uruhara rw'ibihugu biyigize, ugufashanya mu vya gisirikare n'indyane zirangwa mu karere. Urwo rugendo rubaye mu gihe Uburundi na RDC bufashanya bikomeye mu vya gisirikare hagati ya Myandagaro umwaka wa 2022 na Kigarama umwaka wa 2025. Ibihumbi by'abasirikare b'u Burundi bararungitswe mu buseruko bwa Kongo gufasha FARDC hamwe n'imirwi ifashanya na Kinshasa mu bikorwa vyo kurwanya M23 n'abayifasha. M23 umurwi w'abarwanyi wasubiye gufata ibirwanisho mu buseruko bwa Kongo kuva mu mpera za 2021 ugenzura ibice byinshi bikomakomeye muri aka karere harimwo amabarabara n'ibirombe bihambaye. Ubu usigaye ukorana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC rirongowe na Colonel Nanga yahoze arongoye umurwi wigenga ujejwe amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo CENI. Iryo huriro rishira imbere ishirwaho rya leta igizwe n'intara zigenga muri RDC. Kinshasa yagiriza u Rwanda gushigikira M23 mu gihe Kigali ihakana ivyo yagirizwa ikavuga ahubwo ko RDC n'u Burundi bishigikira FDLR umurwi w'abarundi w'abanyarwanda n'abarundi b'abahutu b'abanyarwanda hamwe bagirizwa kugira uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Naho u Rwanda rubeshuza icegeranyo c'abahinga ba ONU casohotse muri 2025 cerekana ko hari abasirikare b'u Rwanda ibihumbi n'ibihumbi bakorana n'abagwanyi ba M23 mu buseruko bwa Kongo ku rugamba. Intambara irabandanya gutuma abasivile benshi bahunga baja mu bihugu bibanye canke mu bibanza bibonwa nk'ibitekanye, naho hariho imigambi myinshi ya diplomasi hamwe n'amasezerano y'amahoro akigoyagoya mu karere k'ibiyaga binini. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bakuye abasirikare babo mu gisagara ca Uvira muri Nzero guheze, gisagara bari bamaze ukwezi bafashe hamwe no kuva mu kiyaga ca Rusizi ubwa vuba. Igisirikare c'u Burundi casubiriye kurungika abasirikare benshi muri Sud Kivu baciye muri kiyaga ca Tanganyika. Amakuru ahari nuko hari ubwoba bwinshi cane yuko abarwanyi ba M23 bafatanije na Red Tabara ndetse n'indi mirwi irwanya leta y'u Burundi na General Godefroid Niyombare ngo yoba ahagarariye abo bose babagira ngo bakore ibitero ku gihugu c'u Burundi bakure ko ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye mu gihe yimirije amatora, mu gihe Red Tabara yo ivuga yuko ico iriko irarwanira demokarasi kuko ko leta ya CNDD FDD ngo ntirategura amatora atarimwo ubusuma. Iherutse amatora meza muri 2005. Kuri ubu ngubu ngivyo bariko barakora ni ibintu biteye ubwoba byo guhamba demokarasi ndetse no kubandanya kwica igihugu, aho kuri ubu ngubu ngo bagira ngo bakore ibitero bikomeye cane. Neva rero akaba yagize ubwoba bwinshi cane, akaba yarungitse izo ngabo kugira ngo zijye gufasha igisirikare ca Kongo mu guhasha iyo mirwi y'abaroberi bo bagira ngo bakure ko ubutegetsi bwa Gitega kandi bakanafashanya kugira ngo bahagarike kugira ngo ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo nabwo nyine bugire umutekano, mu gihe M23 nayo bivugwa yuko iyo bishaka gukura ko ubutegetsi bwa Kinshasa. N'amakuru menshi cane ariko aravugwa, ariko Ndayishimiye ubwoba ni bwinshi cane ku ruhande rwe kuko abona yuko ivyiwe nyine vyoba bigiye kumuherana, mu gihe M23 ishobora gufatanya n'imirwi irwanya leta ya Gitega. Mu kandi kanya turaza no kubabwira n'ibindi vyinshi. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Bivyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.